Mana tabara, Mana tabara. Yesu we, ibi bintu koko ibi ni biki? Uyu n'umugabo ariko akubitwa uku nguku bamwicayeko. Yesu karabaye noneho. Ngibi rero vya bindi naba ndababwira, benshi bakibwira ngo ni imikino. Hari abagabo benshi barara bakubitwa. Hari igihe wewe ushobora kuba utarakubitwa iwawe, mugabo umenya neza ko hari abandi bakubitwa. Umugore akagukubita akakwicarako, ukayoberwa n'ivyo ari vyo, akakugira ikintu c'ikiyingiyingi, akagukoresha hamwe n'abantu bose babibona bakavuga ati ese urya mugabo yararozwe, mbe birya bintu ni biki? Benshi rero ntibamenye aho ikibazo nyamukuru kiba kiri. Iyo umugore yamaze kumererwa nabi mu mutwe, agasigara abona ntaco umumariye, aragukubita akumva yo kuyahugurirako, akumva cotuma umwica. Ico gihe rero wewe, abagabo benshi kubera isoni n'ubwoba bakemera bakicara, agakubitwa, ubugabo bukamuvako, kuko ubugabo bwa nyabwo buba bwaratakaye. Ariko kandi hari n'abandi usanga mu ngo zabo ari abagabo bijunja n'ijambo, kuko bobo usanga ubugabo babufise. Hajya rero wumvise umuntu ngo ni umugabo mu rugo iwe, nuko haba ari impamvu bamwita ko ari umugabo. Hari n'abandi bitwa abagwayi, hakaba n'abandi bitwa ibimuga, hakaba n'abandi uzosanga ari ntaho wo bavuga. Hari nkaho umudamu agutelefona ariko akubwira ikibazo c'umugabo wiwe, ukumva ariko akubwira ati none jewe umuntu wanje kuva twarongorana nta musi n'umwe ndumva arigera anyabira neza, nanje numva ko nishimye nkuko mpora numva abandi badamu usanga bimeze. Wamubaza ati se wewe se ikibazo gihagarariye he? Ntago ashukwa, nta nguvu. Ego tukumva dufise ariko agidashireyo fye. Abandi ukumva ngo ego ngo arakora ngo ariko wari gaheza ngo ntaraheza ngo gace usanga ngo kwisubiriza ngo wapi. Abandi ukumva ngo jewe ngo turakora ngo ariko ugasanga ngo menga ni mwibenga ngo sakantu kiwe sindakumva. Ukiyumvira ati none aya majambo n'abadamu bariko bayavuga, ukayoberwa n'ivyo ari byo. Ariko rero kandi abadamu benabo yubahuka agashikiriza ikibazo c'umugabo wiwe, agishikiriza umuntu abona ko ashobora kukimufasha, apana kuja kumutonda hirya no hino, ahubwo agatumbera baje bashobora kukimufasha. Uwo mudamu aba ari umudamu wa nyawe, aba ari umudamu agikunda umugabo. Naho abandi bobo amaze kubona bimeze uko, usanga baradundubiranye, agashishwa, akamara igihe yumva umenga yarahombye. Hari naho umudamu akujako abona wewe umenga urafise umubiri wuzuye w'ibigango, akabona urahagaze nyene uri umuntu w'umugabo, yagushikako agasanga uri mwaba abandi bigeze kwikinisha, mwa bamwe bagwaye inkeka za mibe z'ubugesera, bamusanga wapi yikubita ku mugore akumva umenga umugongo uracitse. Bamwe abona umudamu agatangura nko kujugumira kibaza ati none ga yemwe ndamushobora. Ico gihe rero umudamu aca badesi, akihebura, agasigara yiyumvira ngo jewe naratikishije. Utomboje nabiho ugasanga arimwo babadamu aba yarahonjeje nk'ahandi hantu, akumva nk'umwana ashobora kubaza gukwikira. Ico gihe hoho ntimushobora guhuza na gatoya. Utangura kubona utuntu twinshi mu rugo iwawe two kudahuza, two kwisandagaza hirya no hino, hakagera n'igihe abikubwira. Harimwo nigeze kumva ampamagara mbarira ko umugore numva nyene vyabaye nabi, umugore akavuga ngo nyarukungirire ngo ngo cangahe ngungirire ngo canke ngo uhamagara ngo mukozi vraiment mwumvirize nawe ivyo bintu. Umugore akakoma induru ngo ubushuhe buranyeshe mu nzu mu rugo, kavuga ati none izi ngo zirabaho canke umuntu iyi ni komedi bariko barakina. Hariho ingo rero hajya urinde ubona umudamu asuzugura umugabo, no mu bantu ukabona ashatse kumusuzugura,
umva aba yarabibitse umutima ukabyimba akumva yomeneka. Ariko kandi ibyo ntivyari bikenewe ku badamu na cane cane b'abarundikazi. Ni kuvuga umuntu afise ikibazo ari nk'umugabo wawe, imiti y'ico kibazo ibihari. Igikuru si kumwandagaza canke ngo ugende umutonda hirya no hino. Egera ababijejwe canke wumvirize uno muti ngiye kubabwira, ushobora kumutegurira kandi woroshe, ukazumuha mukaganira ukamwereka ko afise ikibazo, ariko kandi ukamubwira uti urashobora kwivuza canke gerageza uze urafata imiti iyi ngiyi. Ariko kandi nta n'umugabo nawe w'ubwenge ashobora kurindira ngo kanzorindire ngo umugore ngambwire ko ntabyo nshoboye, kuko ibyo nabyo nyene bica biguparanganya mu mutwe, canke ngo ndindire yuko ambwira ko mfise akaboro gatoya atakumva. Wowe ufite umugabo w'ubwenge ariyevare wakabona hafise ikibazo naho ashobora gutorera inyishu, akarondera inyishu y'ico kibazo. Muti none rero ku bantu bafise ikibazo nk'iki, ko hariho abo usanga mu ngo bimeze neza, ugasanga umugabo aratatura nyene ibintu bimeze neza, kandi ugasanga umugore aramwishimiye, none bigenda gute kugira usanga ariho bamwe usanga vyarononekaye cane? Nama ndababwira ko ni kuvuga abagabo murabona ko igitsina cabo kigizwe n'utuntu tw'udutsi twinshi. Iyo rero igitsina c'umugabo bishitse nk'umuhungu canke umugabo akagifyinisha akacanjanjwa ko rimwe canke kabiri, mwabirya bintu bijanye no kwikinisha, akagifyirituza mama ngo ariko harabonza numva bavuga ngo ni rutungaboro, ngo babikora mu marise, abandi ngo babikora hehe. Birya bintu bironona, hari naho bitakonona ubwo nyene, mugabo mu nyuma bikakonona neza wamaze kwishira mu kanyati umukobwa ari ngaho. Ugasanga tuno dutsi duto duto tw'igitsina twarafyiridutse, utundi ugasanga twagiye tuvungagurika, ugasanga twaramugaye, ugasanga igitsina uko imisi igenda zirahera ubutsi bugenda buza burifunyafunya bwiyegeranya. Bamwe mbere bakabona igitsina giciye gihagarara ntigisubiye gukura, abandi bakabona gitera ariko umengo kiriko gitera gisubira inyuma. Uko hoho umuntu agera mu zabukuru, benshi aza kuba umugabo w'imyaka mu 40 n'iyindi vers mu 50, asanga agatsina karagiye ku buryo ashobora no kugira n'isoni zo gukurira impuzu umukobwa w'imyaka 20 canke 20 n'ingahe. Akavuga ati reka akumva isoni, naho mukiwewe urumva bari ibindi bintu. Uko umudamu amara igihe n'imvyaro niki niko yaguka, niko abakenera yuko umugabo nawe aba munini mw'ijambo rimwe. Iyo rero bishitse rero ugasanga wewe uriko usubira inyuma nawe ariko araguka, ntimushobora guhuza, ugaca usanga rero ibibazo rero sasa ngaho rero biratanguye ku bintu usanga nk'umuntu yaraciyemo atazi ko ari ibintu bishobora kumononera ubuzima bwiwe, ndetse bikazora mubabaza n'umutima. Rero igihe wowe ufise ikibazo bene iki, hakenewe ko ukora iki? Raba ino miti ngiye kubabwira. Ubona nayanditse ku buryo umuntu akeneye kuyikoresha atavuga ngo iki nakibuze, ngo kijyanagize nte, kandi ndabasaba ko umwe wese ashobora gushiramo inguvu. Iyo ukeneye gukira urashiramo inguvu, iyo ukeneye kwisubiza iteka urashiramo inguvu. Nambara uduti urondera ukaturonderana umwete. Nuko gusa ariho bamwe ushobora gusanga bitewe n'ahantu abari, ushobora kuvuga umuti runaka ugasanga aho hantu nturiyo, uramugoye kuronka. Naho ubundi aba ari ikintu ukwiye gushiramo inguvu hakiri kare, na cane cane ubutsi bw'igitsina canke igitsina cawe kitarononekara ku rwego rwo hejuru. Ubwa mbere urarondera ico bita Coca-Cola, ifanta ya Coca-Cola. Ni kenshi nagiye ndabereka uko ikoreshwa, na cane cane mu bijanye no kwiyubaka. Benshi bakayikoresha ari kwinywera gusa, abatazi yuko ishobora guhingurwamo umuti. Hamwe n'igitunguru gitukura, ico ni igikoresho kigira kabiri. Hamwe na tangawizi, ico kigira gatatu. Hamwe n'ico bita ihiriki. Ihiriki ni ico ni kirundi kimwe, ariho abandi bakunze kuyita ngo ni intunguru. Intunguru ngira muca muvyumva neza. Hamwe n'imizi y'igipapayi, mugabo imizi y'igipapayi c'ikigabo. Hamwe na zirya mbuto bita petit cola, hamwe n'ico bita guro, zirya ntete nyene za guro. Ibi bintu rero iyo uvyegeranije
uku nyene bikwiye ari 8 nivyo bishobora kukuvura vya nyavyo ugakira. Mbere ntuzonibuke ko wigeze no kuba ufise kino kibazo. Nta n'iyindi miti wirirwa uja kurondeza ugirente keretse gusa nk'iyo usanze urwaye nk'ibindi bigwara mugabo ariko ikibazo gusa kijanye n'ubugabo canke n'igitsina cazingamye canke catakaje inguvu cyangwa ugasanga nta n'umwanya umuntu ashobora kumara nta n'iminota na 30 canke ingahe, ico gihe rondera ibi bintu 8 uko nyene ndabivuze neza mu Kirundi. Hanyuma rero uce ubivanga ukukurikira. Ni kuvuga iyo fanta urayisuka nko mu kaneti aba ari fanta imwe, ugaca uzana onyo rouge, igitunguru kimwe canke bibiri ukabisya ugashiramo ya kaneti nyene imwe wasukamwo ifanta, iteke rimwe rya tangawizi ugasukamo, ugaca ufata ihiriki nka 2 canke 3 canke vyari nabwira bita bakuze kwita ngo intunguru, ugafata nka 2 warazanikiye neza ukazisya hanyuma ukazishiramwo, ugaca ufata rero ukarondera imizi y'igipapayi mibisi, ukarondera nk'imizi yo bipima nk'ibiro 2 kuko aba ari mibisi, ukayisya neza ugaca ushiramo nk'ibikombe 2 vy'amazi ugaca uyikanya ugaca ukubita hahandi, ugaca uzana izi ntete za petit cola nk'inusu canke naho woronka nk'irobo yazo zisyeye aragafu ugaca ukubitamwo hamwe n'iyindi robo y'izi ntete bita guro nayo nyene ugasya neza ugaca ukubitamwo. Ikanete aho ngaho iba yuzuye kandi aba ari umuti wakatamuti. Unawe impotereje urayoberwa ko ari vya bintu wari washizemo ngaha. Ico gihe rero uca uvanga neza ukavanga ni kuvuga ya mizi imwe wasekuye papayi ajya amazi ushiramwo amazi ashushe, ibikombe 2 vy'amazi ashushe apana mabisi, ugaca uvanga rero ucurindira rero ugasa nuko bitaye ubushuhe, ugaca utangura rero ukaminina neza ukaminira donc mwindi kanete, ugaca uza rero sasa urihereza agakombe kamwe mu gitondo kandi ku mugoroba. Aho ikibazo uba ugikuye mu nzira, waba uri umudamu ushaka ko umugabo wawe yifata neza mu rugo, waba uri umugabo ushaka kutisuzuguza imbere y'umugore, ivyo birakwiye kugira ngo wisubize ijambo. Nuko rero barya nabo usanga bakunda kunyaka nimero ya telefone bagize ibibazo ngo babaze canke bariko babitunganya ngo bamenye ukuntu batelefona, eka ndetse canke nk'iyo bariko nk'abari busanga bashaka nk'imiti iteguye neza, ubusanga bakeneye ko ikibazo cabo kiva mu nzira n'ingoga, nibo baca batwakura kw'iyi nimero mubona mba nabahaye ngaha kw'iyi video, maze mugashobora kubaza ikibazo vyanyu canke mugashobora gusaba ko imiti iteguye. Nuko rero mubandanye guhanahana bino biganiro, umwe wese abirungikire inshuti ziwe, urashobora no gusanga uri gufasha abantu utaruzi ko banagwaye, kuko bene izi ngwara ni ingwara menga abantu baranyegeza bagatinya no kuvuga, ingwara ikazomuvundagaza ugasanga umuntu yarononekaye. Iyo rero benshi bari kubagenda babihanahana kujya mugenda mu bihanahana bigenda bifasha benshi kuva ibuzimu bakaja ibuntu, abandi bakabona ibyo bashobora kwifashisha bo nyene maze bakagarukana ijambo ku bugabo bwabo. Nuko mugira ibihe vyiza rero, bye bye.